Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hey, please have a seat. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Mirakoze chana. Hallelujah. Hallelujah. Okay, are you ready? You're ready? Fantastic. Okay. My name is Gina Lango Richard. My name is Richard. Je m'appelle Richard, yes. I am from England. Hallelujah. From London. I am here together with my wife. Do you want to introduce yourself? Yeah. Good morning, everyone. Thank you so much for your welcome. It really is our privilege to be in your church. My name is Louisa. I am not from England. I am from Malaysia. Hallelujah. Far East Asia. Hallelujah. And this morning when we were worshiping, we were coming in and we saw your amazing building. Hallelujah. Amen. Amen. And we love the name of your church. It's Emmaus Glory Palace Village. Hallelujah. Wow. Emmaus Glory Palace Village. Wow. But my prayer that the glory of this church will not be in the size of the building. That the glory of this church will not be in how beautiful that building is. That the glory of the church is not even in how many people will come to this place. But that the glory of this church will be the glory of God. Amen. Hallelujah. In Exodus 33, Moses said to God, show me your glory so that I know that you are with me and that you are with your people. We need to seek the glory of God. And when the glory of God is in this place, God will bring the people to your church. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. We need to introduce one more person. I won't get her to say anything because she is a little bit shy. We have 3 children. 2 of them are older and they are in England. But my youngest is here in Burundi. Hallelujah. Do you want to say your name? Comment vous appelez-vous? My name is Sarah. Quel âge? And I am 13 years old. Do you like Burundi? Yes. Hallelujah! Phew! The right answer. Hallelujah. Amen. Louisa and I, we are mission trainers. That is all we do. We train people for mission. Amen. We train people and churches to participate in God's mission. Pourquoi? Why?
turashobora kwatura rimwe because kubera because we need to prepare ourselves, kubera dutegerezwa kwitegura amen, amen to prepare our church, tugategura amashengero yacu hallelujah, haleluya to prepare our nation, gutegura igihugu to prepare for the coming of Jesus, hallelujah, gutegurira ukuza kwa Kristo amen, amen. Haleluya. That is mission training, my friends. iyi niyo mission ya mbere We prepare ourselves, turitegura hallelujah. haleluya We prepare our families, tugategura imiryango yacu amen. amen It doesn't matter how old we are, ntacyo bitwaye imyaka ubu doesn't matter how young we are, ntacyo bitwaye ubuto we ubufite prepare ourselves for mission, hallelujah. turitegurira kuba missionnaire We prepare ourselves and our families turitegura mu miryango yacu to prepare our churches, hallelujah, tugategura amashengero yacu to haleluya prepare our nation tugategura igihugu cyacu for when Jesus returns, hallelujah. kugira ngo twitegure That kwa is mission training. iyo niyo nteguro y'amamisiyo yacu Man, amen but ariko what is mission? mbega imisiyo ni iki We're gonna try and describe what is mission. ni ukuvuga ngo tugira dusobanure icyo ari cyo imisiyo Amen. But we need your help. ariko turashaka mudufashe You are gonna participate. muraza kudufasha turakorana So, amen. Amen. Okay, we do in English first. turaza kubikora mu cyongereza ubwa mbere And Francine will translate. hama jewe ndaja gusobanura Afterwards, nyuma yaho you're gonna get into pairs. ni ukuvuga ngo muraza kwegerana And you're going to share this with each other. Amen. muraza kubwirana So, listen. mwumvirize And then we repeat. Are you ready? Okay. Are you ready? Mission is ni ukuvuga ngo imisiyo ni ukuvuga ngo ordinary Christian people ni ukuvuga ngo abantu bose b'abakristo basanzwe like you nka wewe and me. na jewe Hallelujah. haleluya Amen. haleluya So mission is ni ukuvuga ngo misiyo cyangwa kuba umumisiyoneri ordinary Christian people n'abakristo basanzwe like you nkawe and me. na jewe Okay, so mission is ni ukuvuga ngo misiyo ivuga ordinary Christian people n'umukristo asanzwe like you wewe and na me. jewe Woo! haleluya Hallelujah. Amen. haleluya Okay. Mission is ni ukuvuga ngo misiyo isigura ordinary Christian people like you and me ni ukuvuga ngo n'umukristo asanzwe nka wewe na jewe turanyarutsa doing extraordinary, bakora ibintu bidasanzwe turasubiramo God-inspired endeavors. ni ukuvuga ngo ibyo imana ihumetse Amen. haleluya Doing extraordinary, ngo gukora ibidasanzwe God-inspired endeavors. bihumetswe n'imana Amen. Okay, the whole thing. okay ni ukuvuga ngo misiyo ni ukuvuga ngo n'umukristo asanzwe nka wewe na jewe bakora ibintu bidasanzwe bihumetswe n'imana Oh, fantastic. Oh, haleluya these guys are amazing. Okay. Woo. haleluya Are we ready? Okay, so mission is ni ukuvuga ngo misiyo isigura ordinary Christian people like you and me umukristo asanzwe nka wewe na jewe doing extraordinary God-inspired things, bakora ibintu bidasanzwe bihumetswe n'imana motivated by the love of God. kuvuga ngo basunikiwe cyangwa basunikiwe n'urukundo rw'imana Amen. bagoberewe n'urukundo rw'imana Oh, okay.
Go! Hallelujah. From the top. Mission is. Okuvuga ngo mission isigura n'umukristo asanzwe nkawe nanje bakora ibintu bidasanzwe bihumetswe n'Imana bagoberewe n'urukundo rw'Imana. Woo! Francine, you are good. Hallelujah. Number 4. Almost there. Woo! You're excellent. Mission is Nukuvuga ngo mission isigura ordinary Christian people like you and me umukristo asanzwe nkawe nanje doing extraordinary God-inspired things, bakora ibintu bidasanzwe bihumetswe n'Imana motivated by the love of God, bagoberewe n'urukundo rw'Imana to bring transformation to God's world. kugira ngo bazane impinduka ku isi y'Imana. Oh, Hallelujah. okay, go. Mission ivuga ngo n'umukristo asanzwe nkawe nanje bakora ibintu bidasanzwe bihumetswe n'Imana bagoberewe n'urukundo rw'Imana kugira ngo bazane impinduka ku isi y'Imana. Amen. Oh, okay. The last one is just for this church. Icyanyuma rero cyerekeye iri It shengero. works for this church, you'll see. Izokorera rino shengero. Okay, so mission is ordinary Christian people like you and me Nukuvuga ngo mission nukuvuga ngo n'umukristo asanzwe nkawe nanje doing extraordinary God-inspired things, akora ibintu bidasanzwe bihumetswe n'Imana motivated by the love of God, bagoberewe n'urukundo rw'Imana to bring transformation to God's world, ngo bazane impinduka ku isi y'Imana calling all nations kugira ngo bahamagarire amahanga yose to give him glory. kubahira Imana. Amen. Hallelujah. Go. Nukuvuga ngo mission nukuvuga ngo n'umukristo asanzwe nka wewe nanje bakora ibidasanzwe bihumetswe n'Imana bagoberewe n'urukundo rw'Imana kugira ngo bazane impinduka ku isi y'Imana hama bahamagarira amahanga yose kuzana icubahiro cy'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Well done. Fantastic. Murakoze cyane. Fantastic. Nibisa. Asseyez-vous s'il vous plaît. Murashobora kwicara. Whew. Hallelujah. 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 Are you ready? Muriteguye? Okay, Louisa and I, we have 7 things Rero turafise ibintu indwi that talk about your calling into mission. nukuvuga ngo bivuga ivyerekeye ihamagarwa ryawe muri mission. Amen. I can see some of you are writing, praise the Lord. Ndiko ndabona bamwe muri mwebwe bariko barandika Imana ishimwe. We have 7 specific points, short. Nukuvuga ngo turafise intambuko indwi. And we have a verse for each one. Kandi izo zose zirafise ijambo canke igice And we c'Bibiliya bijana. also have an action for each one. Hanyuma izo ntambuko indwi nyene turaza kugira ivyo dukora action dukora. Okay, so this is going to be a workout. Nukuvuga ngo turaza kwiruka. Amen. For your brain, for our brains, kugira ngo kubwenge bwacu. and for our bodies as well. Kandi n'imibiri yacu iraza gukora. And it will help us to remember about God's calling into mission. Nukuvuga ngo ivyo byose zo gukora biraza bizodufasha kwibuka ihamagarwa ryacu muri ayo ma mission. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. So we have 7 things. Turafise ibintu indwi. Okay. Let me take this. Oh, sorry. Reka nifashishiye. And if I just do it up here. Okay. This is number 1. Iki ni ca mbere. Can you see? Oh, well done, Francine. Excellent. Thank you. Okay, number 1. Ica mbere. Are you ready? Muriteguye. Number 1. Ica mbere. Wake up! Juka. Hallelujah. Hallelujah. What is that in Kirundi? Juka. 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 Vyuka. Vyuka.
Hallelujah. byuka Vyuka. byuka Amen. Vyuka. byuka. Hallelujah. So number one, icya mbere Vyuka. ah, Hallelujah. There are some. Oh my goodness. hariho abatabyutse Oh. niyavuga ngo byuka muce muhaguruka This needs everybody. ni ukuvuga ngo ibi bikeneye We are a church together. turi mu ishengero rimwe. Asseyez-vous. Are you ready? Murashaka kwicara Now we need everybody. kandi dushaka umuntu wese. Hallelujah. We are the church together. Turi ishengero hamwe. I am watching. Ndiko ndakuraba. Okay, you ready? 3, 2, 1. Hallelujah. Hallelujah. Parfait. Hey. Okay, please have a seat. Number one is wake up. Icya mbere ni byuka. Hallelujah. Hallelujah. The Apostle Paul Intumwa Paulo in the book of Romans, mu gitabo cy'abaroma chapter 13, igice cya 13 verses 11, ni ukuvuga igice cya 3 umurongo wa says, now is the time yavuze ngo ubu ni igihe to vyuka. cyo kuweka. Oh, this is good. To wake up. Kuvyuka. He is not talking about physically waking up. Nariko aravuga kuvyuka mu buryo bw'umubiri. This is a spiritual awakening. Ni ukuvuga ngo ni kuvyuka mu buryo bw'impwemu. That is for each and every person. Kandi byerekeye umuntu wese. If you have come here Ni waba waje hano and you don't know Jesus, hanyuma utazi Yesu, you are spiritually asleep. kuvuga ngo mu buryo bw'impwemu urasinzira uriko urabona. And Paul says, Hanyuma Paul atavuga vyuka. wake up. Jesus says, wake up. Yesu avuga ngo vyuka. You are alive in Jesus. Ni ukuvuga ngo uriho ku bwa Yesu. He says, put off those other things, those old things. Ni ukuvuga ngo yaregeje ibintu byose. Put off fornication. Ni ukuvuga ngo ibintu byo kwifuza ubushakashatsi. Put off drinking. Ni ukuvuga akaboregwe. Put off those old habits. Ni ukuvuga ngo izo ngeso zose Vyuka. vyuka And put on Jesus. hanyuma wambare Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We put off those old behaviors Egezayo izo ngeso zose and we put on Jesus. hanyuma twambare Yesu. And we live a different life Hama tubeho ubuzima butandukanye. because Kubera we are awake turakangutse. in Jesus. Amen. Izina rya Yesu. So that is number one Ico ni cya mbere. for our calling into mission. Kubw'umuhamagaro wacu We have to be awake, dutegereza kuvyuka. spiritually awake. Mu buryo bw'impwemu tukavyuka. Okay, are you ready? Muriteguye? Are you ready? Muriteguye? 3, Gatatu, 2, kabiri, 1. rimwe. Wake up! Vyuka. Hallelujah. Vyuka. Vyuka. Asseyez-vous. Nimwicare. Asseyez-vous. Hallelujah. Okay, number 2, Icya kabiri, we need to grow up. dutegerezwa gukura. This morning we read Matthew 28, Muri kino gitondo mwasomye Matayo 28, verse 19. igice cya 19. Jesus says, go and make disciples of all the nations. Yesu yavuze ngo genda mugire abantu bose amahanga yose abigishwa banje. And this is a commandment to all believers. Kandi iki ni cyagezwe ku bantu bose bizera. This is not a commandment for some people called missionaries. Iri si itegeko ry'abantu bitwa abamisiyoneri gusa. If we are disciples of Jesus, twebwe turi abigishwa ba Kristo. Jesus gives us this command. Hanyuma Yesu yaduhaye iki All cyagezwe. of us are called to make disciples of all the nations. Twese twahamagariwe kugira amahanga abigishwa ba Yesu. But how are we to make disciples of all the nations? None ni gute tuzogira abigishwa amahanga yose? Some people think it's just to preach the gospel. Abantu bamwe bibaza yuko ari kuvuga
ubutumwa gusa. But Jesus says when you make disciples, Ariko Yesu yavuze ngo mugira abigishwa you preach the gospel, mu kuvuga ubutumwa but you also lead them to Jesus. kandi ngo mubayoborera kuri Kristo. This is why he says you baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nico gituma ngo yavuze ngo mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. You baptize the people who believe in Jesus. Ni ukuvuga ngo mubatiza abantu bizeye Yesu. And then he says you must teach them to obey everything that I have commanded you. Ni ukuvuga ngo kandi ngo mubigisha kwitondera ivyo nabageza byose. But how are we going to teach them to obey everything that Jesus commanded? None ni gute tuzobigisha kumvira ivyo Yesu Kristo byose This morning we yabategetse. read Psalm 51, Kino gitondo wasomye where we are called to teach the sinners God's ways. kino gitondo yasomye Zaburi ya 61 ni ukuvuga ngo tuzobigisha So that they will repent. kugira ngo bashobore kwihana. How are they going to do this? None bazobikora gute? They will only do this if they see us obeying everything that Jesus commanded. Bazobikora mu gihe bazobona twebwe turiko turumvira canke dukora ivyo Yesu yadutegetse. If we just teach them words, Ntituzobigisha amajambo gusa but they look at our life ariko barashaka n'ubuzima bwacu, and they don't see us obeying everything that Jesus commanded. batariko baratubona turiko turumvira ivyo Yesu Kristo yadutegetse, They don't see us making disciples of all nations. hanyuma niba tubona turiko turahindura abigishwa amahanga yose, They will not be able to obey. ntabyo bazoshobora kumvira. And how are we going to do that? None bazobikora gute? We are going to do that when we grow up. Tuzobibereka mu gukura. Growing up means we become more and more like Jesus every day. Hallelujah. Ni ukuvuga ngo gukura bivuga yuko tugenda tuba nka Kristo, dusa na Kristo iminsi yose. Some people can come to church for 40 years and not grow up. Hariho abantu bashobora kuza mu rusengero imyaka 40 mugabo ntibakure. Because coming to church does not make you grow up. Kubera kuza mu rusengero ntibituma ukura. Coming to church will only make you grow up Kuza mu rusengero bizotuma ukura if you obey the words of Jesus. mu gihe wumviye amajambo ya Kristo. Amen. 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 So who is going to grow up today? Ninde ashaka gukura uyu munsi? Amen. Hallelujah. Okay, how are we going to grow up? Amen. Gute tuzokura? So number 1, Icyambere vyuka. byuka. Number 2, Icya kabiri kura. grow up. Amen. Kura. So, vous êtes prêts? Are you ready? Muriteguye? Hallelujah. Hallelujah. Okay. 3, Gatatu, 2, kabiri, 1. rimwe. Vyuka! Kura. Kura. Wake Kura. up, grow up, Grow up. kura. Grow up. Hallelujah. Kura. Amen. Okay. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Basha kwicara. Well done, Louisa. Fantastic. Okay. The next one we're going to do just with the choir in a minute. I got a feeling. Okay, you ready? Oh. This is going to be just with the choir in a minute. Okay, igikurikira kiza They will gutanga demonstrate. amarebe. They will demonstrate. So number 1, vyuka. Icyambere byuka. Number 2, Icya kabiri kura. grow up. Number 3, Icya gatatu seek God. rondera Imana. Hallelujah. Hallelujah. Seek God. Rondera Imana. Seek God. Rondera Imana. Seek God. Amen. So we need to wake up, Dutegerezwa kuvyuka grow up, tugakura but in order to engage in God's mission, we need to seek God. Hallelujah. kugira ngo twiyemeze kuja mu bamisiyoneri dutegerezwa kurondera Imana. How do you know what God's mission is Ni gute ushobora kumenya misiyo y'Imana if you have not sought God? mu gihe utarondera Imana? I have a verse, Ndafise icyanditswe Proverbs 8:17. Imigani 8 igice cya 10. God says, Imana iravuga ngo I love those ndakunda who abankunda. love me. Nkunda abankunda. Does anyone love God? Hari ukunda Imana hano?
Hallelujah. 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 I see the young people also. They love God. Hallelujah. n'abana bakiri bato barakunda Imana. Does the choir love God? Hallelujah. Mbega korali irakunda Amen. Imana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I love those who love me, nkunda abankunda and those who diligently ni ukuvuga ngo nabo seek me. bandondera ubudahumeka Carefully seek God. ni ukuvuga ngo witondere Persist kurondera in Imana. seeking God. Rambiriza mu kurondera Imana. Persevere in seeking God. Rambiriza mu kurondera Imana. If you are going to know niyo wamenya God's calling on your life, umuhamagaro wawe w'Imana ku you buzima bwawe, have to seek God. utegerezwa kurondera Imana. Every one of us. Twese hamwe Doesn't matter how small we are. ntacyo bitwaye ukungana, Doesn't matter how old we are. ntacyo bitwaye ukukuze, We are responsible for seeking God. Hallelujah. dutegerezwa kurondera Imana. Every one of us must seek the Lord Twese hano dutegerezwa kurondera Imana so that we know what to do in God's mission. kugira ngo dushobore kumenya icyo gukora muri Every church must seek the Lord amashengero yose ategerezwa so kurondera that as a Imana. church you know how to engage in God's mission. nk'ishengero mutegerezwa kumenya ingene winjira mu muhamagaro w'Imana muri misiyo y'Imana. Amen. 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 Okay, are you ready? muriteguye Oh. Seek God is seek God. kurondera Imana no kuvuga ngo ni ukuyirondera. Hallelujah. You have to move. utegerezwa Amen. Okay. We do with the choir first. reka tubikore na kora. Are you ready? You're good. You're good. Are we ready? muriteguye I love the choir. They're also nicely dressed. It's fantastic. ndakunda ikorari mwambaye neza cyane. Amen. Okay. Are you ready? 3, muriteguye 3 2, 2 1. 1 Wake up! Hallelujah. Number 2. cya kabiri Gura. Okay. Number 3. icya gatatu Seek God. Seek God. Seek God. rondera Imana. Hallelujah. You can move. Hallelujah. nimubuze Amen. Okay. haleluya Does that make sense? biratahuritse. Hallelujah. Choir, thank you. Asseyez-vous. Fantastic. korari murakoze mwicare. Are you ready? muriteguye Are you? We're ready. Okay. So, 3, 3 2, 2 1. 1 Fuka! Number 2. icya kabiri kura Number 3. icya gatatu Seek God. rondera Imana. Hallelujah. rondera Imana. Seek God. I see people. Woo! Hallelujah. haleluya Seek God. haleluya Seek God. rondera Imana. Whether you're at the front or the back, seek God. Hallelujah. urashobora kuba uri imbere Hallelujah. rondera Imana. Hallelujah. urashobora gutembera Seek imbere God. cyangwa Amen. inyuma, urondera Amen. Imana. Seek Hallelujah. God. Rondera Imana. Asseyez-vous. murashobora kwicara. Okay. Number 4. icya kane Number 4 is keep going. icya kane ni ukuvuga ngo shishikara. Why do we need to keep going? kubera iki dutegereza gushishikara? Because doing God's mission is hard. ni ukuvuga ngo gukora misiyo y'Imana biragoye. The Apostle Paul says if we lead a godly life, we will be persecuted. ni ukuvuga ngo Paul yavuze ngo dutegereza kugira ubuzima bw'Imana kuko tuzohamwa. And when you do mission igihe uri kurakora misiyo and you are taking souls out of Satan's kingdom, ni ukuvuga ngo hanyuma ukagenda gucukura mu he is kwa not Satani, happy with you ntazogufasha. and he will oppose you. Okay, niwaba uri kurakora misiyo y'Imana ni ukuvuga ngo Shetani azoguhama And he will make life difficult for you. kandi azotuma ubuzima bwawe bukomera. But the book of James tells us, ariko igitabo cya he says, count it all joy. Yakobo It's a different verse. James chapter 1 verse 2 to 4. James, need the other verse. James chapter 1, 1 verse 2 to 4. Yakobo verse 2 to 4. Different verse. igice cya mbere He says, umurongo wa mbere n'uwa kabiri consider it pure joy ni ukuvuga ngo mwitegereze neza ko ari when you umunezero face trials of all kinds.
igihe muriko muraca mu bihamba mu bikomeye, okay? Why are we going to be joyful when we are facing trials? kubera iki dutegereza kunezerwa igihe turiko turaca mu bigeragezo? Because the trials test our faith. Amen. Ni ukuvuga ngo ibigeragezo bicunguza canke biraba ukwizera kwacu. It is easy for all of us to say, I have faith in Jesus. Biroroshe ko twese tuvuga yuko dufise ukwizera muri Kristo, But we only really know we have faith ariko tuzomenya neza ko dufise ukwizera when life is very difficult igihe ubuzima bukomeye, and we still follow Jesus hama tugakomeza dukurikira and Yesu, keep moving forward. hama tukaguma turamiriza dushishikara. So, number 4, Icya kane, when you do mission, igihe uriko urakora mission expect opposition, Amen. witege iminsi yose kuzoronka ibikugwanya, expect trials. witege iminsi yose ibigeragezo. But Jesus says, Ariko Yesu avuga ngo the gates of hell will not prevail against us. amarembo y'ikuzimu ntazoshobora Because kutunyiganyiza, Jesus himself is building his church. kubera Yesu yubatse ishengero And ryiwe so we can keep going. kugira ngo dushobore kuramiriza. So number 4, Icya kane, keep going. shishikara, bandanya, Okay? bandanya, Okay, so Bandanya. Bandanya. Hallelujah. Bandanya. 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 Hallelujah. Bandanya. Amen. Okay. haleluya. Okay, so we just this group here. Uyu mugwi hano, Okay, this group and this group. Amen. uyu mugwi Are you ready? hano, Are you uyu mugwi. Okay, 3. Just this group. Aba izi ntebe zo ngaha, 3, 2, kabiri, 1. rimwe, Fuka! shuka. Number 2. Icya kabiri, kura. Number 3. Icya gatatu, rondera Imana. See God. Number 4. Icya kane, bandanya, 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 bandanya. bandanya. I love it. Hallelujah. Hallelujah. Asseyez-vous. Okay. We go over here. Reka tuze hano. Are you ready over here? We will remember. So this group here Hano gusa and this group, is that okay? no hariya. Are you ready? Are you ready? Muriteguye? Okay. Tatu. Gatatu, 2. 3, kabiri, 1. rimwe. Fuga! Number 2. Icya kabiri, Kura. Number 3. rondera Imana. Number 4. Bandanya. Bandanya, bandanya, bandanya. Hallelujah. Asseyez-vous. Murashobora kwicara. Woo. Excellent. Excellent. Very good group. Very good. Cyane, neza. Okay. Number 5. Icya gatanu, Number 5 is easy, icya gatanu kiroroshe, but also difficult. naho nyene Number- kiroroshe kandi kigumye. Number 5 Icya gatanu, is sit down. icara. Hallelujah. Sit down. Why? Icara, icya mbere. Why in mission do we need to sit down? Kubera iki muri misiyo cyangwa muri ba misiyoneri utegerezwa kwicara? Jesus tells us to sit down. Yesu atubwira kwicara. In Luke 14, Mu gitabo cya Luka igice cya 14, verses 28 to 30, umurongo wa 28 kugushika 30, Jesus says, Yesu avuga, if any of you wants to build a building, ninde muri mwebwe agomba kuba first of all, w'amatafari ubwa mbere, you will sit down uricara, and you will count the cost. hanyuma ugaharura ikiguzi. My friends, Bagenzi, do you have all the money for this now? murafise amafaranga yose y'inyubako? Oya, No? oya, No? oya. You count the cost. Ni ukuvuga ngo uraharura ikiguzi. Ugata umutwe. It's so much. Ukavuga ni menshi. We cannot do Ibi this. nabyo dushoboye. The money is too much. Amahera ni menshi cyane. We do not have the money. Ayo mafaranga ntayo dufise. And God says, Hanyuma Imana ikacivuga, good. sawa,
You understand that you do not have the money. uratahuye neza ko mudafise ayo mafaranga Now ubu rero you can depend on me tegerezwa kudepanda kuri jewe for the money to come. kuvuga ngo mutegerezwa kunyishigikiza kugira ngo ayo mafaranga aze. Amen. If you had all of the money, yaba mufise ayo mafaranga yose you have no faith. nta kwizera mushobora gushiramo Because we don't have the money, kubera mudafise ayo mafaranga we have to act in faith. ni ukuvuga ngo dutegerezwa kuvyura ukwizera. Hallelujah. Haleluya. That is the work of God. ni ukuvuga ngo icyo ni igikorwa cy'Imana. The work of God is impossible igikorwa cy'Imana cyose ntigishoboka without God. atamana irimo. Hallelujah. Haleluya. But with God, ariko hamwe n'Imana all things are possible. bishoboka. Amen. Amen. That's why Jesus says, sit down. nicyo gituma Yesu yavuze ngo icara. Understand that you cannot, tahura neza ko ntavyo ushoboye but God can. ariko Imana irashoboye. Hallelujah. Haleluya. God may give you a vision for your life. Imana irashobora kuguha iyerekwa kubw'ubugingo bwawe. The vision He gives you uyerekwa iguhaye will be impossible. ni ukuvuga ngo risa nkaho ridashoboka. You will not have the money. ntushobora kuronka ayo mafaranga. You will not have the connections. ntushobora kuronka ivyegeranyo. You will not have the resources. ntushobora kuronka aho uyakura. By that you know that it's from God. ni ukuvuga ngo kubw'ivyo uca umenya ko byose biva ku. You cannot, ntushobora but God can. ariko Imana irashoboye. In Jesus' name. Hallelujah. Receive the faith in Jesus' name. Hallelujah. Receive the faith to bring the vision to pass. ni ukuvuga ngo akira ukwizera kuza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are you ready? muriteguye. Number one, icyambere Vyuka. byuka. Number two, icya kabiri kura. number three, icya gatatu. number four, icya kane. number five, icya gatanu. sit down, icara. count the cost. hanyuma uharure ikiguzi. I demonstrate. reka ndabyerekana. Number five, icya gatanu. sit down. icara. Hallelujah. 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 God is able. Imana irashoboye. Amen. Amen. Okay, are you ready? muriteguye. This time we'll have everybody. aha rero turaza gukorana twese. You ready? muriteguye. Vous êtes prêts? nindari yiteguye. Hallelujah. Hallelujah. Okay. 3, gatatu. 2, kabiri. 1. rimwe. Vyuka! Hallelujah. Number 2. icya kabiri. kura. Number 3. gatatu. Number 4. Number 5. icara. Hallelujah! God is able. Amen. Amen. Number 6. icya gatandatu. Number 6 is move forward. icya gatatu ni ukuvuga ngo tera uje imbere. tera intambuko. After we count the cost, nyuma yo guharura we must move forward. utegerezwa gutera intambuko. We cannot just count the cost and sit down ntushobora guheza guharura hanyuma ngo ugume and wicaye expect God to drop everything into our laps. hanyuma wiyumvire yuko Imana iza gukorora ibintu byose We mu need maguru to yacu. take hold of His promises ni ukuvuga ngo utegerezwa gufata and we amasezerano need yayo to move forward. hanyuma ugatera intambuko. Mission is not easy. ni ukuvuga ngo mission ntiyoroshe.
making disciples of all the nations is not easy. kugira ngo uhindure abigishwa amahanga yose ntivyoroshe. It is difficult to share the gospel with people that are different from us. Ni ukuvuga ngo kandi biragoye gutanga ubutumwa ku bantu It dutandukanye. is difficult to share the gospel with people of a different religion. Biragoye guha ubutumwa ku muntu mudasangiye idini. It is difficult to share the gospel with people who speak a different language to Biragoye us. gushikiriza ubutumwa bwiza ku muntu mutavuga ururimi rumwe. It is difficult to share the gospel with people who are of a different tribe. Ni ukuvuga ngo biragoye gutanga ubutumwa bwiza ku muntu mudasangiye ubwoko canke umutumba. It is difficult to share the gospel with those that are considered our enemies. Ni ukuvuga ngo biragoye no gushikiriza ubutumwa bwiza abo bantu twitwa abansi bacu. But Jesus says we need to love our enemies. Ni ukuvuga ngo Yesu nawe akavuga ngo dutegerezwa And gukunda we abansi need bacu to bring the good news to them. hanyuma tukabashikiriza ubutumwa And bwiza. we need to bring the love of God to them. Ni ukuvuga ngo dutegerezwa no kubashikiriza urukundo We rw'Imana. need to show them the kindness and the goodness of God. Ni ukuvuga ngo dutegerezwa kubereka ukugira neza kw'Imana. This is not easy. Ariko ntivyoroshe. The apostle Peter himself found it difficult. Intumwa Petero nawe nyene yasanze ari ibintu bitoroshe. On the day of Pentecost, Mu gihe ca Pentekote in Acts chapter 2, muri mu vyakozwe n'intumwa igice ca Peter kabiri, preached to about 10,000 people. Petero yabwiye ubutumwa bwiza abantu barenga ibihumbi 10. Because in those days when they count people, Muri ico gihe cabo igihe baharura abantu they only count the men. baharura abagabo gusa. So when it says in Acts chapter 2 that 3,000 people got saved, Muri ico gihe mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihe bavuga ngo abantu ibihumbi 3 nibo bakijijwe, that means 3,000 men got saved. ni ukuvuga ngo n'abagabo ibihumbi 3. And if for every man there was a woman and a child, Ni ukuvuga ngo hari abagabo hari abagore hari n'abana. that would be about 10,000 Ni people. ukuvuga ngo barashobora kuba bashika abantu ibihumbi 10. So he preached one sermon Ni ukuvuga ngo yavuze ubutumwa bwiza and 10,000 people got saved. hanyuma abantu bashika ibihumbi 10 barakizwa. Hallelujah. Haleluya. But Ariko they were all his people. bose bari abantu biwe. But Jesus told Peter, Ariko Yesu abwira Peter, I want you to disciple all the nations. nshaka rero yuko ugira abigishwa amahanga yose. And in Acts chapter 1, Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere verse 8, umurongo w'8, Jesus says the Holy Spirit will come upon you Yesu avuga ngo mpemu yera azobazako and you will receive power hanyuma muzokwakira ubushobozi to be my witnesses kugira ngo mushingire intahe in Jerusalem, Yerusalemu, in Judea, muri Yudaya, in Samaria, muri Samariya, and to the ends of the earth. Amen. hanyuma no kw'isi yose no ku mpera z'isi. Amen. But Peter had a problem. Ariko Petero yari afise ikibazo. He didn't like people that were different to him. Ntiyakunda abantu badasangiye ubwoko. These people are unclean. Yavuga ngo aba bantu baracafuye. So, in Acts chapter 10, Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'10, God had to give him a vision. ni ukuvuga ngo Imana yategerezwa kumuha iyerekwa. And he had to give him the same vision 3 times. Yamuhaye iryo yerekwa inshuro 3 Because God said to him, kuko Imana yaramubariye, you must not call unclean ntushobora kwita ibihumanye what I have made clean. jewe ivyo nahumanuye. And now, Ubu rero do not hesitate to go. ntusubire gukekeranya kugenda. Do not hesitate to go to this foreigner Ntusubire gukekeranya kugenda kubw'abo banyamahanga who is living in your land. baba mu gihugu cyanyu. But we can have the same problem. Turashobora kugira ico kibazo Here, even in Bujumbura, no ngaho i Bujumbura. there are people who are different to you. Hariho abantu dutandukanye. There are many Asians living in Bujumbura. Amen. Hariho abantu bava muri Aziya baba i Bujumbura. There are many
Muslims hariyo living in abayisilamu Bujumbura. benshi babi Bujumbura. As we were driving to church this morning, Igihe twariko turaza ku rusengero mu there was a gatondo large group of women with very long veils. twabonye abakenyezi bafise ziriya mpuzu bifutse mitandiyo. They do not believe in Jesus. Barya ntibizera Yesu. Maybe they even speak a different language. Barashobora kuba bavuga n'ururimi rutandukanye. We know that there are many Congolese in Turazi yuko Bujumbura. hano i Bujumbura hari abakongomani benshi. They are not your people. Ntabwo ari abantu banyu. They are different to you. Baratandukanye namwe. But will you share the gospel with them? Mbega uzobasangiza ubutumwa Will you bwiza. show the love of God to them? Uzobereka urukundo rw'Imana. Will you lead them to Jesus? Mbega uzobayoborera kuri Kristo. Will you teach them to believe and obey everything that Jesus has Amen. commanded? Mbega uzobigisha kwizera no kumvira ibyo Yesu yadutegetse. Will we do this? Tuzobikora. Hallelujah. 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 So we need to move forward. Ni ukuvuga ngo dutegerezwa rero. Are you ready to move forward? Uriteguye gutera intambuko. Are you ready to move forward? Uriteguye gutera intambuko. Are you ready to obey Jesus? Uriteguye kumvira Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, so moving forward Ni ukuvuga ngo gutera intambuko is easy. biroroshe. You move one row forward. Ni ukuvuga ngo ugenda imbere. You move one row forward. Hallelujah. It's going to be chaos. It will be chaos. Iraza kuba kavuyo. C'est bien. It's okay. Okay. Ntacyo naho haza kuba Just kavuyo. move forward. Ni ukuvuga ngo tera intambuko. Some of us here today, Bamwe muri twebwe uno munsi you are stuck. ni ukuvuga ngo hariho ahantu waheze. God has spoken to you. Imana yavuganye nawe. He has told you what he wants you to do. Yakubwiye icyo ishaka gukora. And you're stuck. Hanyuma warase kupuja, warase kugenda. You have sat down. Ni ukuvuga ngo waricaye. But God is saying, Ariko Imana ikiravuga. go! Tera intambuko. Move forward. Genda tera intambuko. So for some of you, Bamwe muri mwebwe this morning, muri kano gatondo when you move forward, niwatera intambuko. it is a prophetic act Ni ukuvuga ngo izoba ari intambuko y'ubuvugishwa. that speaks into your future. Hanyuma iriko iravuga ku Because byerekeye God is saying to you, Kubera Imana iriko irakubwira. move forward. Tera intambuko. Maintenant. Now. Tera intambuko ubu nyene. Amen. Amen. Are you ready? Uriteguye? Okay, I get you. Merokozejana. Hallelujah. Thank you Okay. so much. No, thank you. In a church, N'ishengero the first people to move abantu ba mbere batera intambuko are sitting here. bicaye hano. Hallelujah. 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 If they move, Niyo batera intambuko then we can follow. Amen. bashobora gukurikira. Amen. Hallelujah. So, is it okay? We just the leaders, Nta kibazo reka tura. and then we all do together. Are you ready? You guys are amazing. Okay? Are you? Muriteguye? We will do with you. Turaza gukorana Are nawe. you ready? Muriteguye? So just these guys here. Bano bantu hano. But this is symbolic for the church. Ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso ku bw'ishengero. Are you ready? Muriteguye? 3, tatu, Gatatu, 2, kabiri, 1. rimwe. Fuka! Hallelujah. Number 2. Icya kabiri. Kura. Number 3. Rondera Imana. Number 4. Bandanya. Bandanya. Number 5. Icara. Yumvire. Hallelujah! God is able. Number 6. Icya gatandatu. Forward. Tera intambuko. Hallelujah. Tera intambuko. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Okay. Are you ready?
muriteguye They have moved. bateye intambuko Now we must move. natwe dutegereza gutera Are iyi you ready? muriteguye I'm going to come to the back. I'm going to check. reka Are you? aragiye inyuma kugira ngo arabe Ah, yeah, I will check. I will check. Are you ready? muriteguye 3, gatatu 2, kabiri 1. rimwe Vuka! Number 2. cya kabiri Number 3. cya gatatu Hallelujah. Number 4. cya kane Keep going, keep going. Bandanya, 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 bandanya. bandanya Hallelujah, hallelujah. Number 5. cya gatanu Still. Oh. yumvire tangura wiyumvire yumvire Oh. Hallelujah. God is able. Amen. haleluya And now, number 6. cya gatandatu Move forward. tera intambuko Oh, I love it. tera intambuko tera intambuko tera intambuko Amen. Hallelujah. haleluya Whoa. I see it move. Fantastic. neza cyane Are you tired? murarushe Hallelujah. Fantastic. The last one. icyanyuma The last one. icyanyuma You will enjoy. muraza kunezerwa The last one icyanyuma is ni ukuvuga ngo calm down. tuza tuza Why? Pourquoi? Why? kubera iki Matthew 11, matayo igice cya 11 verses 28 to 29. igice cya 10 umurongo wa 28 Jesus says, yesu avuga ngo come to nimuze mwese me. kuri jewe Hallelujah. amen Jesus says, come to me. yesu avuze ngo nimuze kuri jewe All you mwebwe mwese who are tired, murushe who have much work, muremerewe mwakoze cyane who are exhausted, abarushe cyane who have too many responsibilities, abafise inshingano nyinshi who do too many things, bakora ibintu byinshi and you are worn out, hanyuma murarushe you are weary. murarushe And Jesus says, hanyuma yesu avuze ngo come nimu to kuri jewe me, and I will give hanyuma nzobaha rest. akaruhuko Hallelujah. haleluya Oh, Merakoze. Merakoze Jesus. thank you Merakoze Jesus. Thank you. Yesu ishimwe. Hallelujah. yesu ashimwe Jesus says, yesu avuze take my yoke, ngo niwikoreze ingata yanje take my responsibility, akira inshingano take my mission, take my mission akira misiyo yanje upon your shoulders. uyishire ku bitugu byawe Hallelujah. haleluya Take the things that I am calling you to do akira ibintu byose ndiko ndaguhamagarira gukora and receive those things. hanyuma wakire Oh, hallelujah. haleluya And learn from me. Jesus says, hanyuma wigire kuri jewe I want to teach you nzokwigisha how to rest ingene uzoruhuka and how to work, hanyuma n'ingene uzokora how to calm down ingene and how uzotuza to engage in mission. n'ingene uzokwinjira muri iyo misiyo Hallelujah. Why? kubera iki Jesus is a beautiful teacher, yesu ni umwigisha mwiza because the verse says, ni ukuvuga ngo icyo gice kivuga ngo
Jesus is gentle. Yesu n'umuntu mwiza cyane. Yesu araruhura. Hallelujah. Hallelujah. And he is humble in heart. Hanyuma araciye bugufi mu mutima. He can receive you. Arashobora kukwakira. He can teach you. Agakwigisha. And he can send you Hanyuma akakurungika in his mission. muri mission yiwe. Amen. Amen. Yesu ushimwe. Mirakoze Yesu. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. And you will find rest Hanyuma uzoronka akaruhuko in the mission of God muri iyo mission y'Imana for your soul. Hallelujah. umutima wawe. Amen. Hallelujah. God will help you Imana to izogufasha. feel better. Izogufasha kumva neza. God will help you to think better. Imana izogufasha kwiyumvira neza. Jesus will help you to choose better. Yesu azogufasha guhitamo neza. Because he will give rest for your soul. Akaruhuko k'umutima. Amen. Amen. Are you ready? Uriteguye? One more time. Ibwa gusa. So number one, Vyuka. Icyambere byuka. Number two. Icya kabiri. Number three. Icya gatatu. Number four. Icya kane. Number five. Icya gatanu. Sit down. Hallelujah. Icara. God is able. Uvuga ati Imana irashoboye. And number six. Gatandatu. Tera intambuko. And number seven. Tuza. Hallelujah. Hallelujah. Okay, we're all going to do it together. Reka tubikorere hamwe. Choir, are you ready? Ready, choir? Okay, leaders, are we ready? Hallelujah. Are we ready, everybody? Twese hano turiteguye. Amen. Even on the soundboard. No hariya anye mu buhinga bw'ivyuma. Okay, are you ready on the soundboard? I want to see you. Okay, I will be watching. Ndaza kubaraba. Hallelujah. Are you ready? Muriteguye? 3, Gatatu. 2, Kabiri. 1. Vyuka! Number 2. Kura. Number 3. Rondera Imana. See God, see God, see God. Rondera Imana. Number 4. Bandanya. Bandanya, 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 bandanya. Number 5. Icya gatanu. Sit down. Banza wiyumvire. You guys are good. Excellent. Hallelujah. God is able. Number 6. Icya gatandatu. Move forward. Tera intambuko. Move forward. Tera intambuko. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Number 7. Indwi. Tuza. Tuza. You deserve that. Murabereye. You have worked hard this morning. Murabereye akaruhuko kubera mwakoze cyane mu But I will hope you will remember ariko ndizera ko the muzobyibuka 7 things ibyo binindwi that God is looking for Imana iriko irarondera from you bivuye kuva muri wewe as you seek to engage igihe witeguye in God's mission. kuja muri misiyo y'Imana. Amen. Amen. Okay. Okay. Something different maybe. Hari ikintu coba gitandukanye. I want you to get in groups of stand up and get in groups of 3. Ndashaka abantu batatu bajya bari muri mu mugwi wo guhaguruka. Okay? Tatu in a group. In a minute, let me give instruction. Okay, reka ndabahe ingene bigenda. I want you to hold hands Ndashaka mufatane amaboko. and I want you to pray for each other. Hanyuma ndashaka musengeranire. Pray that you will wake up. Musengeranire kugira ngo mushobore Pray that you will grow up. musengeranire kugira ngo mushobore Pray that you will seek God. mushobore musengeranire kugira ngo Pray that you will keep going. musengeranire kugira ngo mushobore Pray that you will sit down. musengeranire kugira ngo Pray that you will move forward. musengeranire kugira ngo mushobore gutera And pray that you will calm down. Amen. musengeranire kugira ngo mushobore Okay. kuruhuka. Stand up. Muhaguruke. Find 2 friends.
ni ukuvuga ngo rondera abagenzi bawe batatu Connect your hands with them. batatu mufatane amaboko Hallelujah. Find your friends. rondera abagenzi Amen. batatu mufatane amaboko Perfect. Hallelujah. Oh, fantastic. mubwire umugwi w'abantu batatu Amen. It's okay. It's okay. Fantastic. Have you found your friends? It's okay. It's okay. batatu Amen. Amen. mubwire umugwi muragira Amen. Then let's pray. Pray for each other. Pray. senga Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. senga urakoze Yesu Oh, we desire to move into your mission. urakoze Hallelujah. Yesu urakoze We love your mission, Jesus. turakunda misiyo yawe We love your mission, Father, Holy Spirit, and Son. misiyo yawe Oh. yera data We want to engage with you, Lord. turashaka kwinjira muri misiyo yawe nawe Oh, we want to wake up, Lord. turashaka kubyuka Hallelujah. Hallelujah. We want to grow up, Lord. turashaka gukura Amen. We're going to seek you. We're going to seek you, Lord, tegereza kukurondera with mwana all of our heart. Amen. imitima yacu yose Amen. We're going to keep going. turashaka kurabiriza When it gets difficult, we're going to keep going. turashaka kubandanya nubwo bigoye We're going to sit down dutegerezwa kwicara and we're going to count the cost. hanyuma tugaharura And ikiguzi we're going to understand hanyuma tugatahura that it is not us, yuko atari twebwe but it is your mission. ariko ni misiyo We yawe are dependent on you dutegerezwa kudepanda to kuri wewe bring the things to pass kugira ngo tuzane ibintu bishike that you have laid on our hearts. ibyo wadutumye mwami mu mitima yacu And you will help us to rest in you, kandi uzodufasha kuruhukira muri wewe knowing that we are doing the things you asked us to do, kubera tuzoba tuko turakora ibintu wadutumye and we gukora will move forward with you. kandi tuzotera intambwe Father, nawe bless my brothers and sisters. data turahezagiye bene data Bless this church, Lord. hezagirira ishengero mwami Lord, with the resources they need ni kuvuga ngo mwami turiteguye impinduka to build this mission center. kugira ngo twuzuze iyi The good work that you have started, igikorwa cyiza watanguye you bring it to completion. kandi uzogisozera Lord, you let the finances come. mwami reka umuriro wawe You let the people come. reka abantu baze As your people, nk'abantu bawe glorify you. baguhimbaza gushira hejuru Lord, let this be a base, a home reka mwami nibe inzu from where mission goes forth. kugira ngo abantu bazogenda bakora Let this be a mission base in Burundi. reka mwami ibe santire ya misiyo yo mu burundi Let this be Jerusalem. reka hano habe yerusalemu But send them to Samaria hanyuma arungike samariya and to Judea hanyuma arungike yudaya and to the ends of the earth. no ku mpera z'isi Let this be their home reka hano habe inzu yabo from which they go from. kugira ngo bashobore gusohokeramo Father, lead them into your mission. mana barungike muri misiyo Put yawe your missional yoke upon this church. shira misiyo yawe hejuru y'iri shengero Every member, umuntu wese wo mu iri shengero every man, woman, and child, umuntu wese n'abana everyone will be engaged in God's mission. umuntu wese aze yinjire muri misiyo y'imana Every family, umuryango wose every church, ishengero ryose every church plant, ishengero ryose every connection that they have abantu bose will be mobilized for your mission. bazoze binjira muri misiyo yawe Father, we thank you data turagushimiye for the work that you have done, ku bikorwa uri kurakora even this morning, kuva mu as we have gatondo reflected on these things. kandi mwami biko biragaragaza Father, we bless you. turaguhezagiye Father, we thank you. data turagushimiye In Jesus' name we pray. mu izina rya yesu dusenze Amen. Amen. amen Amen. amen Amen.